Bakoze je nitwa Nahimana Dieudoné nkaba muri kino gihe ndiko nditoza mu kibanza c'umushingamateka yigenga mu ntara ya Bujumbura ariko nsanzwe kandi n'umukozi w'Imana mu ishengero rya Bose Christian Center nkaba nsanzwe natanguje umuhari gwa kw'imboneza mu ikanguro witwa New Generation maze imyaka ishika hafi 28 ikorera muri kino gihugu nkaba kandi sanzwe fise ikigo citwa DNF ni ikigo gisanzwe gifasha abafise imigambi bariko baratangura kugira ngo bashobore kwishika ko bashike ku ndoto z'ubuzima bwabo hamwe n'ishira hamwe ryo kugwiza umwimbu gitwa ubuntu agency. Nahimana Dieudoné azokwitoza nk'uwigenga kubera ko kuva na kera yamye haranira ibijanye nuko abantu bose bafise uburenganzira bungana mu bijanye n'amategeko y'ubuzima bw'igihugu baba bari mu migambwe canke atari mu migambwe. Nuko rero tubona yuko abantu benshi ari benshi batari mu migambwe ubwa mbere bivuye ku mpamvu z'ibikorwa bakora muravye murabona yuko amategeko atemerera nk'abantu bari mu rwego rw'ubutungane abasirikare abapolisi gushobora kuja mu migambwe ariko kandi nka twebwe mu kibanza nk'abakozi b'Imana ntivyoroshe kuja mu migambwe kubera ko bo bakira abantu bose bava mu migambwe itandukanye kandi tubona ko muri kahise imigambwe igende canishamwe abantu rero ugasanga iyo ugiye umugambwe umwe hari abandi badashobora kubandanya kukwizera. Ikindi kijanye n'icatumye nitoza nk'uwigenga nuko turavye muri kahise turabona umengo imigambwe irafise uruhara mu bitagenze neza mu buzima bw'igihugu kubera ko hariho ingene yagira tunganywa ishimikira cyane cyane ku bintu bitandukanye abantu ugasanga bamwe bavuze bati twebwe turi umugambwe uri kumbure ugizwe n'abenshi bava muri ubwoko canke bava muri intara cyangwa ugasanga rimwe abagiye mu migambwe n'abantu kumbure babuze ubundi buryo bwo gushobora gushika gukora ibikorwa byo gutera imbere bakarondera ahantu binyarutse kugira ngo bashobore kuronka ibibanza mu buzima bw'igihugu ugasanga rero kenshi hagiyemwe abantu usanga mu bundi buzima bwa misi yose si misi yose ariko ni kenshi usanga hari abantu usanga bagiye mu migambwe mugabo batacitegerezo bafise cico bamara igihugu mu buzima bwa misi yose. Mugambi wa mbere shira imbere mu bikorwa ndiko ndakora kuva kera nuko nizera yuko kugira ngo abantu bashobore gutera imbere nuko bafise batekaniye mu mitima yabo. Igihugu cacu twabaye mu ntambara kuva nkura nakuze numva yuko hagihara b'intambara zihagaze ku bwoko ku macakubiri bwoko canke bihagaze ku bijanye n'ivya politiki ku buryo atamuntu numwe mu Burundi nibaza ko atakomurekejwe n'intambara mu buryo mwa canke ubundi. Rero umugambi nyamukuru no kunywanisha Abarundi nibaza yuko ibijanye n'iterambere ibijanye no kwisununa mu bindi vyose bikoreka kubera ko abantu bafise imitima itekanye. Rero hatabayeho gusubiza hamwe nk'abantu basaba n'imbabazi ku vyabaye bagira umugambi wo gushira hamwe inguvu mu bijanye n'ingero bashaka kwiteza imbere biragoye yuko tushobora kubona igihugu gishobora gufata murindi biterambere. Rero icambere no gushira imbere cyane ikintu kijanye no gusubiza hamwe hagati y'abarundi n'abarundikazi kugira ngo ibintu vyose bibacanishamo bigatuma twamadusubira inyuma bibanze biveho. Ico nico cambere hari nishimikira ko nico gituma icivugo cacu nuko dushimikira ku bijanye n'umuco w'uburongozi nkorera abandi kandi tukavuga yuko turi imboneza mu buntu. Ubuntu ni kimwe mu bintu novuga nka valeur ikomeye muri Afrika no mu Burundi ivuga ngo nduwondiwe kubw'icuri. Amandi majambo yuko atanumwe akwiye kubanyagufa atanumwe akwiye kubanyagukira. Rero kubw'ivyo ugasanga hari umuntu bamwe bavuze bati jewe nashika mu kibanza c'uburongozi abandi naho bofana naco bitwaye abandi naho bokena naco bitwaye je naba nkize nkamererwa neza ni sawa. Rero ivyo vyiyumviro turabona ko ari byo vyagiye bituma igihugu cacu gishobora gutera imbere. Umuco w'uburongozi nkora abandi vuga ngo ndiga kugira ngo abantu bose ubutunzi bwanje bungana n'igitigiri c'abantu bafite ico mari pana igitigiri c'abantu bafite ico bamari. Ego Burundi ko meze ubu harivyo dushima kandi harivyo tunegura. Ivyo dushima ni umutekano tubona dufise aho umuntu ashobora kugenda hari hose mu gihugu ata mutima uhagaze kumva yuko hagiye hose afise atekaniwe kandi atariko aramuhora icari. Ica kabiri nuko tubona yuko indongozi z'igihugu muri kino gihe zishira imbere cyane umutima w'uko abantu bose bubahana. Turiko turabiraba urabona yuko nk'irihigano turimwo ry'amatora
nta bantu bahagarikana umutima ntibabura mugabo urumva ko indongozi kwego igihugu dureka umukuru w'igihugu yuko avuga ibintu bitomoye cyane kuri ico bigatuma rero habaho kubaha umuntu wese mu ariko arashikiriza nk'ivyumviro naho batabura yuko rimwe rimusanga hariho ibitariko biragenda nko vyatsa kugenda ikindi doshobora gushima nuko turavye ugwaruka bwa kino gihugu gwatangwe gutahura neza yuko ku bijanye n'ivyingingo ziravye ubuzima bw'igihugu birabaraba si ibintu gusa bikwiye kuba ivyo abantu bitwanye politike uko nabavuga yuko ijambo politike si kirundi kandi Uburundi bwaratwawe imbere yuko igifaransa n'icongereza biza hari hundi buryo vyitwa ibijanye gutungana intwaro bitari politike rero yamaze kuhinduka ikintu cuko hari abantu biyumvira ingene barondera inyungu zabo gusumba ko barondera neza y'igihugu urabona yuko ugwaruka ngamaze gutahura yuko hari ubundi buryo ashobora kubikora ibitagenda neza ubikora biraba urabona neza yuko hariho mu buzima bw'abarundi kazi ku munsi ntibariko barabaho ubuzima bwiza bari bakwiye kubaho kuko hari ibintu ngenderwako urabira ko umuntu abayeho neza n'ingene umuntu afungura ego kumbure simvuze ngo abarundi ntibafungura ariko ugiye kubiraba usanga umwimbu turonka ntutuma kumbure ko abantu bafungura uko bikwiye ugasanga ingene umuntu aryama namagerageza kubaza nti mbega mu 2012 ejo mwijoro n'abantu bangahe baryamye ku matera mbega barashikana ibice bingahe kwijana imyaka tumaze twikukiye hanyuma tugeze tuti mbega ibijanye n'amagara y'abantu uyu munsi nta muntu ashobora kuba yapfuye kubera ko batashoboye kuronka umuti wa malaria vyavuye bivanye naho n'uburyo bwo kwikenura canke no gushobora gushikira aho yivuriza eske naho tugiye kuraba mu gisagara nka Bujumbura insiguro ni yihe ituma tuvuga tuti abantu bashobora kungena biyunguruza nkuko bikwiriye vyavuye kuki sivuze ngo ingorane ntizishika zirashika mugabo ni biza ko haronka insobanuro cyo gituma mvuga nti abashingamateka twatoye mu mwaka wa 2020 jewe imyaka maze nkora muri iki gisagara zingana mbona umushingamateka wo mu Bujumbura yatwegeranije ngo dusigurire ibibazo bihari n'ingene dutwege umuti nico kibazo mbona cy'ibintu bimwe bitagenda neza ico ntowe ugwaruka ubwa mbere hoho nibaza yuko ugerageje kubabaza muri imyaka 20 irenga 25 maze nkorera mu bijanye n'ibisata by'ugwaruka nuko ubwa mbere hoho ugwaruka gumvirizwa ubwa mbere mushinga amateka ntafata ingingo biratandukanye niba umuntu ariko aritoza mu zindi nzego ariko umushinga amateka ubwa mbere nukumviriza kwakira ivyiyumviro n'ivyifuzo ugwaruka rufise bimwe ndabizi ugwaruka rumeze kwiyumvira ingene ugeze kurugeza kwiyumvira ngene boshobora kuronka ivyo bakora kugira ngo bashobore kwiteza imbere rero bimwe biteza kuva mu ngingo zifatwa mu namashinga amateka kugira ngo zishobore gutuma abari mu rwego shingwa ntwaro rw'igihugu ariko leta bashobore gushira mu ngiro imigambi yoshobora gutuma ugwaruka ruronka ivyo rukora rero ikintu ca mbere nemere ugwaruka nkuko nabivuze mu bijanye n'igihe c'amatora Jesse ngiye kwitoza kubera kurondera akazi canke uburyo bwo kubaho sanze mfise ivyo nkora mfise umushahara ndafise ngene mbayeho nuvuga ko atari bibindi abaye bikwiriye neme yuko amafaranga nohembwa nko muzohembwa nk'umushinga amateka menshi nzoyashira mu gushiraho ibiro byo kwakira ivyipfuzo vy'urwaruka cyane n'abandi bose aho zafise uburenganzira bwo gutelefona bagashikiza ivyimviro vyabo icakabindi ndabemereye nuko amategeko abaraba imbere yuko atorwa nzokora ibisabwa byose kugira ngo bayamenye bagire ico bayavuzeko imbere yuko aza gutorwa kumbure sivuze ngo byose bituce bigenda uko bashaka ariko n'imiburiburi babimenye ubwa gatatu nuko baserukira no mu gufata ingingo zimwe nko kubaronderera ivyo tuma bashobora kwisununura mu buzi bwabo murabona hari ubuzi gushika uyu munsi mu mico y'abantu bari mu vy'intwaro canke n'abavyeyi usanga bataha agaciro urabona ko ugwaruka muri kino gihe rikoresha ubuhinga bugezweho ni gute umuntu ashobora kubaho neza kuko ari mu byo kumenyesha makuru ari mu byo gucapa ari mu byo gukora ibikorwa bisa nko kumengo ntivyari bimenyerewe muri kahise abakenyezi ico bwo kwitega nuko dutahura neza yuko iyo tuvuze ngo umuco w'ubuntu no gusigura yuko ata muntu umwe asumba uyundi kuko jewe ndizera Imana ndizera ko Imana yaremye abantu uburyo bubiri umugabo n'umugore kandi yose irabahezagira ntiyahezagiye umugabo gusa yaheza cyangwa hezagira umugabo ari bahezagira umugore umukenyezi n'umuntu afise uruhara runini ariko hari igihe usanga imico n'uburyo bwo kubaho byaramuzanye kwisuzugura ntimvu uruhara rwiwe rero turagomba bwa mbere ho guhimiriza abakenyezi kugira ngo bumve ko bafise uburenganzira mu ngingo zifatwa zibaraba ariko kandi n'abafise bashobora gutera mu buzima bw'igihugu kandi ntibikumire
bahagaze kuri uko ari abakenyezi batahure yuko ubwenge bwabo n'inkomezi zabo bafise uruhara rushobora gutuma igihugu gitera imbere n'ingoga.